Hola my people. Ni Jean Trésor Bolis kuri Burundi Ilos TV. Pacho Elam Snabwangi Snap Bolis kuri Burundi Ilos TV. Ure tuje kuyaga ku kintu kijanye na show yabaye ku munsi w'ejo. Show yabaye ku munsi w'ejo yavugishije abantu benshi cyane. Yavugishije abantu benshi cyane ibyamamare dusanzwe tuzi ngaha muri muzika w'u Burundi. Baravuze kandi ndashima cyane vraiment ndashimira cyane abastari bashoboye kuba bovuga kuri irya show yabaye ku munsi w'ejo kandi nanubu baracayivuga ko aho benshi bavuga ko Dramati yishikiye ku munsi w'ejo aho muri stade abantu benshi bavuga ko bamubonye namba atari ububeshi ariko we yavuze ati akoresheje amajambo y'icongereza kuri rubuga rwa Facebook yavuze ati ni ifoto ya kera jewe ejo sinahageze. Mwibuka neza yuko hari amajambo yavuze Satbi, ayo majambo akaba yavuze Satbi mu gihe Satbi yafushize ijambo rivuga ngo jewe nko guterera igihugu cacu cy'u Burundi nshaka kuzoririmba ntagizene nta hembwe canke se batamuhaye amahera ata amafaranga agiye gukorera. Mukaba munazi neza yuko Satbi ahanagiye gukorera show amafaranga make yahagurukira ni miliyoni 200. Mwumve neza miliyoni 200 Satbi nizo yaratereye stade Intwari, ni kuvuga nizo yaratereye igihugu kugira ngo gishobore kwa coronka vibe ivuye kuri Satbi. Aho rero amajambo yabaye menshi abacawe bakiri kubavuga ati wanagomba kumuvangira abandi nabo bagomba gukora ibintu nk'ivyo nyene. Ndabibutse neza ko bigiyo bitaba nta bantu bari kuronka bangana nakujya. Nivyo president niho yarari kandi turabishimira cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi akazanamwo ndavuga ugwaruka muri ibintu akabishiramo ugwaruka cyane kandi munibuka neza ko ari fana w'abajene, ni kuvuga nawe ubwiwe ni nk'umujene, ndabimufata nk'umujene kubera ko arakunda ugwaruka cyane. Rero namajambo yavuzwe cyane kandi yagiye agaruka ko Satbi bagomba bavangire Kiriku, Satbi wana ariko arita mu bintu bya Kiriku, aho benshi bagiye kubabona na post ya Kiriku ivuga ngo kubera iki ibintu byose ngiyemo ushaka kuvyidumbamo. Ayo namajambo menshi yavuzwe na Makartir umwe yarasanzwe asamira niba ntihenze intamba mu rugamba ku rwego rw'u Burundi eka no mu makungu yaragenda asamira intamba mu rugamba. Yaravuze amajambo avuga neza ko ashigikiye, agaragaza neza ko ashigikiye Kiriku, mu nyuma arahindukiza avuga neza yuko kwari ukubesha ari amajambo gusa yashatse kwishirirako asanzwe. Rero ngahanje kugaruka neza kuri show yabaye ku munsi w'ejo. Tugaruke kuri Satbi ubwiwe wenyine ubwiwe, tugaruka no kuri Dramati. Eka si Dramati gusa bavuze, abandi baravuga yuko babonyeho na ba Double J n'abandi basitari benshi bahageze. Mwibuke neza ko kwinjira muri show yejo yari gratuit, kwari ku buntu nta kurisha byari birimo. Ivyo rero bikaba binagaragaza neza ko baba mu bariko baravuga amajambo kuri Dramati na ba Double J ngo binjiye ku buntu ngo ewana ngo baronkeyemo. Ariko nca nibaza ati niba binjiye ku buntu bicaye hehe? Bicaye muri VIP. Icyo nce kibazo cyanibaza namba bari bicaye muri VIP bakejejwe nande bisigura iki bageze muri stade hari abantu babamenye barabatora babashira muri VIP. Namba bari bicaye muri simple hari imvura iguye ibanyagira canke se izuba ribakubita, ndavuga neza ko nabo bafatiranije iyo show. Mbega ni gushigikira Kiriku canke se nukuba binjiye ku buntu. Ariko kandi Dramati na ba Double J sukubura amafaranga yo kuba bo kwinjira muri rya show yo ku munsi w'ejo, kuko bajabutse hanze bakoresheje amafaranga yabo, bagiye mu bunywero bagakoresha amafaranga yabo kandi menshi cyane vraiment ku buryo bamwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura boyabaha bakakoramo umushinga, ndavuga umugambi. Reka tugaruke kuri Satbi. Satbi we yaravuze amajambo ko ashaka guterera igihugu. Muko guterera rero igihugu akagiterera mu kugiha vibe akaririmba. Ariko Satbi byaragaragaye neza ko ku bantu bamfashije kuraba Satbi ntiyashitse kuri stade Intwari. Bivuze iki? Satbi ashobora kuba ariko arakorana na Kiriku. Ariko akorana na Kiriku gute? Mwibuke ko neza Kiriku ni mastermind. Kiriku ni mastermind ku bintu bijanye n'imbuga kandi na Satbi nawe ni mastermind ku bintu bijanye n'imbuga. Uti kubera iki? Mwibuke neza Kiriku aja mu Rwanda ibintu byama bimubako ni kuzimya imiziki ariko aririmba canke se manque de technicien en sonorisation muri ivyo bintu. Kubera iki bikunda gushikira Kiriku? Ubwa mbere nivyo byabaye ari kumwe na Double J, ariko mwibuke neza byabaye ari kumwe na Double J ariko Kiriku yararimo.
vyabaye ari kumwe na Double J. Ariko kandi mwibuke neza yuko indirimbo ya aha nihe ya Kiriku ya promotinzwe, ndavuga neza ko yaba promotinzwe na Sat B. Utigute ya promotinzwe na Sat B. Mwibuke Kiriku agisohora indirimbo aha nihe, Sat B yarafise indirimbo kama ni umtu, ngo ni umtu nimba ntihenze. Iyo ndirimbo ya Sat B na Kiriku bayisohoreye mu gihe kimwe. Rero ko bayisohoreye mu gihe kimwe bivuze ko Sat B yariko ahiganwa na Kiriku. Mbega Sat B yari ku rwego rwo guhiganwa na Kiriku? Ayo ni amajambo tugarukako. Sat B namba atari ku rwego rwo guhiganwa na Kiriku, bivuze ko Kiriku hariho ikintu yakoreye Sat B kugira ngo bashobore kuba bo gaminga iyi game ya music industry Burundi. Uti kubera iki indirimbo ya hanihe ya Kiriku mwarabonye ukuntu yavuguse. Reka tuje kuri show yabaye ku munsi weje, kuko nico kiganiro cyo turakora muri kano kanya. Show yabaye ku munsi wejo, Sat B yavuze ko ashaka kuja kuririmba muri stade Intwari. Kiriku nawe bari bamaze kumuha amafaranga. Kubera iki yifuje kuririmba muri stade Intwari, Kiriku yamaze kuhashika canke se yamaze gukora kubicwa. Yagaragaje ikindi kintu bisigura ko hariho ikintu, hariho game Kiriku na Sat B bariko barakorana. Twe ntabwo tuko turamenya nivyo Sat B yarigeze kuba yankira Kiriku ko yo mufasha ku bintu bijanye n'indirimbo. Muribuka ko Kiriku yasohora n'indirimbo ivuga ku bintu bijanye na Sat B ko yanse kumufasha mu bintu bijanye n'indirimbo. Muribuka dogo mimi niko ule dogo wa Ngozi, Sat B nakasha mwisho petit niko busy mu ndirimbo ya Kiriku. Muravyibuka ivyo byose muravyibuka. Nubwo bavuga ko Sat B ntaca ariko arafasha Kiriku, Sat B ariko arakora ikintu gikomeye kuri Kiriku. Buri kintu cyose Kiriku ariko arakora Sat B ariko arakipromotinga. Je nibaza neza na neza nkoresheje kwiyumvira neza, Kiriku ashobora kuba yaravuye muri band ya Big Fizzo akuweyo na Sat B. Uti kubera iki ibintu byose ubu Sat B ariko arabipromotinga ibintu bijanye na Kiriku? Ndakwibutse neza kuja muri Tanzania Sat B yaravuze mu mvugirize indirimbo ya aha nihe. Ndabeshe kama ni muri Tanzania, kama ni hehe yarasavye indirimbo ya aha nihe ya Kiriku. Kwari kubera iki? Ni muri ya game yo gupromotinga umpeti Kiriku. Kandi murabona ko nubu akibikora, aracabikora kandi ku rwego rwo hejuru. Ni kuvuga Sat B rero ariko promotinga Kiriku ku rwego twebwe tuzagirana tudatahura. Buri kintu cyose Kiriku ariko arakora Sat B ariko aragipromotinga gute? Turaja ku ndirimbo tuhere ku ndirimbo Kiriku yo yisohoye ati petit ati dogo niko busy. Hari amajambo Kiriku yari abantu mwibuka indirimbo neza muraja kuvyumviriza mumve ukuntu hariko barabwanira nkaho umengo barazinanye cyane. Tuje ku ndirimbo ya aha nihe nabivuze ko cyane, genda muraba ukuntu yaje indirimbo ya aha nihe. Hari ikintu Sat B yagombye kugaragaza kuri Kiriku. Reka tuze kuri iyi show haro na concert igeze kuba kama ni Kiriku na Sat B bahuriyemo, baravuga ati baduhe battle. Ikintu cyatanguye yari battle barabibahaye, niyo concert bahuriyemo Kiriku na Sat B. Sat B baravuna umwana. Ariko kandi muri show yabaye ejo ninde yavunye uwundi nubwo Sat B atahageze. Ndemeza neza ko jewe ndi mu content creator, iyi content nzoyigaruka ko ku munsi mwiza nicaye ahantu ntuje naronse epreuve neza igaragaza ko Sat B ariko apromotinga cyangwa se ariko pushinga Kiriku, ku rwego rwo hejuru. Kandi si Kiriku wenyine ari muri iyo game. Muri iyo game si Kiriku wenyine. Mwibuke hari abastari babiri, ndavuga Rinoji na Monia Frere. Muribuka neza ko banasohoranye indirimbo nande na Sat B. Nta majambo menshi ngiye kuvuga, ariko ikintu ngiye kuvuga nuko iyi game ngiye kuyinjiramo neza cyane. Uyu mukino ngiye kuyinjiramo neza cyane. Nzobazanira prove ibimenyetso bigaragaza ko Sat B ariko promotinga Kiriku akiri. Yari Jean Trésor rero nk'ibisanzwe kuri Burundi Heroes TV. Ciao ku bantu bariko badukurikirana. Ndakwibutse kugira na like, subscribe. Thank you.